Ndagushimiye wewe uriko urakurikirana kino kiganiro. Imana iguhezagire cyane kandi ndakwipfuriza kugira ico ukuyemwo kikugirira ikimazi ushobora no gufashisha abandi. Ndia Sheikh niyo nizigiye ni ca kiganiro itara aho namanerekana ukuntu ijambo ry'Imana rifise ivyo ridusaba nk'abantu b'Imana n'ingene ivyo bintu bisanzwe bifise aho bihurira n'umugambi munini Imana iri kwirashitsa mu vyo yaremye. Hari ijambo navuze ko mvuga ko Imana yasezeraniye umugisha amahanga yose kandi ko uwo mugisha uca mu gakiza maze abakiriye ako gakiza bagahindura ikibano, bagahindura imiryango yabo, mbere bagahinduka igihugu, gutyo amahanga akabona gushikirwa. Ivyo ntibisigura yuko abantu bose mu gihugu bategerezwa kuba bakijijwe, kandi ntibisigura yuko amashengero ari yaganje intwaro y'igihugu. Bisigura yuko haba habaye ihinduka mu mico y'igihugu kugeza naho n'inzego z'ico gihugu zisigara zigendera ku kuri guturuka mu ijambo ry'Imana. Muri kino kiganiro rero ndaza kuvuga ku kintu kimwe mu bituma ivyo mvuze bishoboka. Buriya ibi bintu binini si ibintu bipfa kwaduka, ni ibintu biza kubera hari ibintu bito bito vyakozwe neza. Ijambo za kuvuga ko n'ububasha bwo guhitamwo Imana yahaye umwana w'umuntu, aho nza kugerageza kwerekana n'ingene buhwanye n'iri sezerano Imana yahaye amahanga yose, isezerano ryo kuyaha umugisha igihe yiyereka Aburahamu. Turasoma amajambo ari mu itanguriro igice ca 2 umurongo wa 15, 16 na 17. Muri ico gice hari amajambo yerekana igihe Imana imaze kurema Adamu na Eva, mu nyuma yo kurema ibindi vyose ingene yabajanye muri iryo tongo, hanyuma icira babwira yuko bemerewe kurya ku vyamwa vyose vyari bihari uretse ivyamwa vyari ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Aha turabonamwo uburenganzira canke ububasha bwo guhitamwo. Hanyuma mu gice ca 3 mu itanguriro nyene ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6 tubona bariko barahitamwo, bariko barakoresha bwa bubasha Imana yari yabahaye. Babukoresheje nabi, bahitamwo kurya ivyamwa vy'igiti Imana yababujije. Hanyuma murabizi vyakurikiye, habaye inkurikizi, habaye ibihano, habaye umuvumo, mbere bituma abantu bose babakomotseko bavukana akagatima nkunda caha kamwe bitara nature pécheresse mu gifaransa, ari nako gatuma mu vy'ukuri umuntu nahatokora amarorerwa aguma afise urubanza ruri kuri we imbere y'Imana. Mu bigize umuntu rero harimo ubu bubasha bwo guhitamwo, harimo ubu burenganzira bwo guhitamwo. Kandi iri jambo turakeneye kuritahura cyane, kuko kutaritahura hariho ingaruka mbi bitugirako zishobora gutuma mbere n'ivyiza twari kubamwo tutabibamwo, nk'igihugu, nk'imiryango, nk'ikibano, nk'amashirahamwe canke nk'abantu umwe wese ku gatwe kiwe. Turafise ubushobozi bwo guhitamwo. Nico gituma Imana yashizemwo igiti kiri kw'ivyamwa bizira kuribwa. Hari abantu bama babaza bati none ni kubera iki Imana itabashiriyemwo ivyo bemerewe kurya gusa ikaza gushiramo n'ivyo batemerewe kuryako? Vy'ukuri kirya camwa cari caje gukora iki ko n'ubundi batari bemerewe kukiryako? Ni nkuko ubihindukije wobaza uti mbega ni kubera iki bariye kirya ibindi vyose bari babihejeje? Ariko ngarutse ku kibazo ca mbere, igituma vyari bikenewe yuko habamwe ikintu kizira kwari kugira ngo umuntu ashobore gukoresha bwa bubasha, ashobore kuexercer ya pouvoir de décision, bwa bubasha bwo guhitamwo Imana yamuhaye. Iyo umuntu afise uburenganzira bwo guhitamwo iki canke ikindi, ariko ntahabwe ivyo bintu bibiri ashobora guhitamwo, ivyo akora ntibavyita guhitamwo, kuko nta kundi yari kubigira. Iyo hari inzira imwe gusa nta kundi n'ubundi yari kubigira, aho ntabahisemwo abasanze ategerezwa gukora ico nyene. Ikikwereka umuntu yahisemwo nuko haba hariho uburyo bwo guhitamwo neza no guhitamwo nabi, agaheza gahitamwo guhitamwo neza. Nico gituma Imana yabigize kurya kugira ngo umuntu aronka akaryo kukwerekana kugushira mu ngiro bwa bubasha bwo guhitamwo Imana yamuhaye. Hanyuma ubu bubasha rero ico dukwiye kumva cyane gose nuko bufise inkurikizi. Iyo duhisemwo ntivyijana,
ico duhisemwo kiragira inkurikizi, kandi Imana yari yabisiguriye Adamu hakiri kare, iravuga ngo ni wahitamwo kujya kuri iki giti uzopfa. Iyo uravye ibintu vyinshi abantu bidogera, uzosanga ari inkurikizi zo guhitamwo nabi k'umuntu kanaka canke kw'abo bantu nyene baba bariko baridoga. Hariho abantu bavuga ngo mbega ngo Imana ngo ko muvuga ngo Imana ngo ishoboye vyose, ngo iradukunda, ngo none ngo ni kubera iki ngo isi ngo irimo ibibi vyinshi. Ivyinshi muri ivyo tuba turiko turavuga ni inkurikizi mbi zo guhitamwo nabi kwacu canke kw'abandi bantu. Iyo abantu bahisemwo nabi, si vyiza ko inkurikizi z'uko guhitamwo nabi tuzagiriza Imana. Dukwiye kuzagiriza bene guhitamwo nabi. Urupfu Imana yari yavuze rwaraje mw'isi, kandi ntitwogwagiriza Imana, ahubwo twogwagiriza Adamu na Eva bahisemwo nabi, maze bakwega ya nkurikizi Imana yari yavuze. Iyi nkuru ya Adamu na Eva muri ibi bice navuze vya Bibiliya iratwereka ibintu dukwiye kumva gose nk'abakristo kugira ngo dushobore gukora ca gikorwa co guhindura amahanga. Icambere nuko tudakwiye kubaho twiteze ko Imana idukorera ibintu vyose. Hariho ivy'Imana izodukorera, ariko hariho n'ibindi twebwe dutegerezwa guhitamwo uko tubikora. Si vyiza gufata ivyo twebwe twari gukora tukabiremeka Imana. Iyo dukoze gutyo tuba tubaye bimwe bita mu gifaransa irresponsable. Tuba tubaye abantu badakoresha ububasha bwo guhitamwo no gukora igikwiriye bahawe, bakitega ko Imana ari ibibakorera. Ugusenga kurafise ikibanza kinini mu buzima bw'abizera, mu buzima bw'abakristo, ariko ntigukwiye gusubirira ibikorwa, ntigukwiye gusubirira uguhitamwo. Dutegerezwa kuba abantu bumva neza ko hariho ibintu dutegerezwa gukora twebwe nyene dukoresheje bwa bubasha Imana yaduha bwo gufata ingingo, bwo guhitamwo. Ariko ivyo duhitamwo tukabihitamwo twisunga ijambo ry'Imana, kandi tukanasenga kugira ngo turongorwe n'Imana. Gusenga no gukora si ibintu bibiri bivuguruzanya, ahubwo ni ibintu bibiri vyuzuzanya. Hariho akagwara gaturuka mu vyizerwa vya kera bimwe vy'aba animiste, murazi ko nabivuze ko mu biganiro vyarenganye, akagwara ko kwiyumvira ngo ibinyabubasha bitaboneka nivyo biganje ino si. Ngo none rero kizovana nuko ivyo binyabubasha vyabishatse. Ugaca usanga abantu bariko bashira inguvu cane kuri vya bintu vy'impwemu gusa, ibikorwa vy'amaboko bakabisuzugura. Iyo tuje mu bakirisu hariho ukuntu ako kagwara naho nyine ushobora kugasangamwo, gusa gafise iyindi sura. Bakavuga ngo Imana izobikora. Muze murabe neza ivyo bintu muvuga ngo Imana izokora, ko atari vya bindi mwebwe nyene mwategerezwa gukora. Kuko Imana si umukozi wacu. Imana ntizokora ivyo twari gukora twebwe iyo bitunaniye kubikora tugahitamo kubibigaba. Hari igihe kuvuga ngo Imana izobikora kuba ari ukunyegeza ubunebwe bwacu, ya irresponsabilité yacu. Ni vyiza ko twumva ko dufise uruhara rwo kugira ico dukoze kugira ngo ivyo dushaka bibe. Hariho abavuga ngo nzovyara Imana izonderera. Ari amazina ya kera twita abana za Habyarimana, Harerimana, burya arafise ahafataniye na ca cizegwa kivuga ko haba ikibaye, haba ico ibinyabubasha biganje inosi bishaka. Kuvuga ngo Imana izonderera tutaravye neza dushobora gusanga turiko tuvuga nk'aba animiste. Umuvyeyi w'umukristo atahura neza iki kintu navuze, ububasha bwo guhitamwo, avuga ngo nzorera abana Imana yampaye nshobojwe n'Imana. Ntavuga ngo Imana izonderera, kuko uvuze ngo Imana izonderera wowe urakuyemwo uruhara rwawe, umenga wowe urisinda bibazwa, Imana niyo izobibazwa nibitagenda neza. Kandi murabibona yuko vy'ukuri Imana idasubirira abavyeyi. Nico gituma dufise abana bo mwibarabara. Iyo Imana ariyo yakora igikorwa cyo kurera, abavyeyi ntibakora ikintu na kimwe, nta mwana numwe abari mwibarabara, kuko Imana ntiyorera kurya. Imana twizeye si Imana yorerera mwibarabara. Igituma ibireka abana bakaja mwibarabara nuko igikorwa cyo kurera nibanga ry'umuvyeyi, si igikorwa c'Imana. Imana ishoboza abavyeyi, ariko la responsabilité y'ukurera ni y'umuvyeyi. Iyo duhisemwo kuvyara tutarera,
igihugu kigwiza abana bo mwibarabara. Iyi ni inkurikizi yo guhitamwo nabi. Aha ndiko mfata kano karorero nkuko nofata kandi. Ico nshaka kuvuga si ivyo kuvyara mu vy'ukuri, shaka kuvuga kuri responsabilité dufise guhitamwo igikwiriye tugaheza tugashobozwa n'Imana mu gushira mu ngiro. Imana yaremye umuntu kugira ngo aganze, ntiyaremye umuntu kugira ngo ararame ngaho habikibaye, ntiyaremye umuntu kugira ngo abari yimurimira imutekera ivyo afungura imugaburire. Nico gituma na twebwe iyo tuheje gusengera ivyo gufungura tubishimira Imana, dusha twugurura amaso kubasenga bahumirije, tugaca tubitora ukuboko kukinjira mu isorori canke mu isahani kukazana mu kanwa. La responsabilité yo gufungura turumva neza ko ari iwacu. Nico gituma duhitamwo kugorora ukuboko tukabitora. Nashaka mwumve ko bidakwiye kugarukira kuri ibi bito bito gusa, twumve ko ninge n'igihugu kimera, ninge n'imiryango yacu imera, ninge n'ikibano kimera, birafise aho bihurira no guhitamwo kwacu. Zaburi 115 ku murongo wa 16 havuga ngo amajuru n'ay'Imana, ariko isi yayihaye umwana w'umuntu. Hari ububasha Imana yaduhaye nk'abantu, ingene tubukoresha bituvako, ariko ivyo tukoze vyose bitugira ku inkurikizi. Tutabikoresheje ubwo bubasha, tutabukoresheje naho nyene hariho inkurikizi zica ziba. Ntihazoba icobaye, ntituraba fataliste, hazoba inkurikizi z'ico dukoze, hazoba inkurikizi z'ico duhisemwo gukora. Itanguriro 2:15 Imana yafashe Adamu na Eva, aho hantu murahazi, ibashira mu itongo, irababarira ngo iri tongo ni muririme hanyuma muribungabunge. Yabivuze nk'itegeko, rima hanyuma mubungabunge iri tongo. Ico rirya tongo ryavuyemwo yabaye inkurikizi y'ingene Adamu yifashe imbere y'iri tegeko. Adamu atarimye vyategezwa kugira inkurikizi, atabungabunze rirya tongo vyategezwa kugira inkurikizi. Adamu arimye akabungabunga rirya tongo naho nyene vyagira inkurikizi. Ubutarimye ntaronka icarya kiretse gihawe n'uwarimye canke akiguriye uwarimye. Nk'abantu, nk'imiryango, nk'igihugu, hariho amahosource, hariho ivyiza Imana yaduhaye. Ico bizovamwo kivana n'ivyo twebwe dukoze, ivyo twemeye guhitamwo. Ugusenga kwiza nukujana no kumvira Imana, nukujana n'ibikorwa. Adamu yategerezwa kurima, Adamu yategerezwa kubungabunga itongo. Nashaka gutera intege wowe uri kuranyumviriza ngo ubu bubasha bwo guhitamwo Imana yaguhaye wimenyereze kubukoresha neza. Wirinde kuba umuntu atuma Imana ivyo yamutumye. Imana si umukozi wacu, Imana irafise ivyo dukorera kuko tutabishoboye. Nabijya dukora niyo dushoboza, ariko ataco dukoze ntakizodushoboza. Ntutume Imana ikubona nk'umuntu ari irresponsable, umuntu aguma yiteze gusa ko ibintu vyikora atari ko arakoresha bwa bubasha Imana yamuhaye. Tuba abantu bakora ibikwiriye kandi babikora neza. Aha niho tuzoba tubaye abakristo b'ukuri bashobora kuzana ihinduka mu buzima bw'igihugu cabo. Nashaka ndagushimire kuri aka kanya wafashe, ndagukengurukire, ndagusabira ngo Imana ikomeze umutima wawe wo kuyubaha. Iyo hari ikintu wize ugenda ugishire mu ngiro, aho niho tuzoshobora kuzana ihinduka mu kibano, mu miryango, mbere no mu gihugu. Imana iguhezagire cyane.